Shalom shalom gurupe b'amaso, uyu ni wa mwanya mugira mukurikirane intahe za bene data, muhawe kaze mwese. Shalom, shalom, shalom. Turabagumbiriye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, umwami wacu abahezagire. Turabashimiye cyane kuko mutwitwararika n'ukuntu mutuba hafi, n'ukuntu mubandanya mudusengera. Nukuri umwami wacu Yesu Kristo abandanye kubibahezagirira, kandi azabibahera ingero, azabibahembere, aze abibibukireko niyo twashika mu ijuru muze mu byambarira ibisibo. Nukuri mwarakoze kandi mushishikara mukora, nukuri n'ibintu bihimbaye umutima wanje. Kubw'ivyo nagomba kubashingira intahe y'ivyo Imana yagiye inkorera, yuko Imana yabanye nanje, yuko Imana yankuye mu vyaha, yuko Imana yankuye mu buja. Nari nzi ngo simboshwe, ariko nsanga ndaboshwe cane n'umwansi. Nagenda ngendera mu bitagira ikimazi, nagenda ngendera yegome muvyo ntatahura, ariko Yesu amaze kungendera ndabona neza ko nazimiye, ko nagendeye mu bitagira ikimazi, hama ngirira ubuntu, arambohora imigozi ya Satani, angira muzima, ansubiza umuntu. Ego reka dutangane no gusenga Imana kugira ngo ntabe jewe ariko izina rye Yesu icubahiro. N'ikinyamajwi muhemu w'Imana nawe yivugire, n'igikoresho ciwe maze abakorere muri jewe, imwe nk'umugende ujana amazi y'izina rya Yesu Kristo. Kuko jewe ubwanje sinonye ico mvuga, novuga nkananirwa, novuga nkibagira, ariko ndagomba ngo muhemu w'Imana ruhasemerera ace muri jewe, indi gikoresho, indi kinyamajwi nawe yisemerere. Duce bugufi dusenga Imana. Data uri mu ijuru, Mana ugororotse, Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, uri wabambwe ku musaraba uzira ibyaha byacu, maze ukavuga ngo uri ku musaraba ubambwe isanzure, uravuga ngo ngwino mwese abashina baremerewe munsange mbaruhure. None gitandara kitanyiganyiga, tubanje guca bugufi, turi munsi y'inyondo zawe, tubanje guca bugufi dufukamye munsi y'umusaraba wawe, hamwe wavira amaraso n'amazi. Turasavye ngo uconcure amaraso yawe y'igiciro kinini, maze atweze kandi adutunganye. Turasavye Data ngo amaraso yawe abiri atweza ibyaha byose, udusemba n'uturabaga, amajambo mabi, ivyifuzo bibi, ibikorwa vy'umwiza. Turasavye Mana ngo amaraso waduhumanure rwose, maze turi imbere zawe, turiko wa Data uri mw'ijuru dushinga intahe, turiko Data tuvuga ivyo wadukoreye, maze tuboneke nk'abantu bagororotse, tuboneke nk'abera, ntihagire umugayo canke icaha utubonako, ariko tuboneke nk'abantu bera mw'izina rya Yesu Kristo uzoba ukoze. None Mana uri mw'ijuru, Mana ugororotse, turagushimiye Mana nzima ugira neza bugaca bukira. Turagushimiye gitandara kitanyiganyiga, wewe ukura umuntu mu cavu. Turagushimiye wogera imitima ku minzani, wewe Data uri mw'ijuru ukura abantu mw'izina rya Yesu Kristo ukabakura mu vyaha. Wewe Data uri mw'ijuru, mw'izina rya Yesu Kristo uri umuco, ukabitara umurikira abari mu vyaha. Turagukengurukiye cane Mana ugororotse, ko wavuze ngo nimuze mwese abashina baremerewe munsange mbaruhure. None gitandara niwe buhungiro, nta dushaka guhungira atari kuri wewe. None turiyambuye mw'izina rya Yesu Kristo ivyo Satani vyose yaturega, turiyambuye icitwa icaha cose icatwizingirako vuba, turiyambuye umuzokura uburambire muri twebwe. Turasavye Mana ngo utugirire neza, utuzitirire. Turasavye ngo utureme busha, udushire ku mpuma w'ubugingo. Turasavye Data uri mw'ijuru ngo uduhindure ukundi nk'uko wahinduye Sawuli. Turasavye ngo twandike ko ku cete cawe, twandike ko izina ryawe ryera, utwandike ko kirazira, maze Data uri mw'ijuru Satani atube kure,
maze utugirire neza udushire ahantu ho hejuru uzoba ukoze. Data bitagusabye ngo tuhe intsinzi, uduhe kunesha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, uduhe gutsinda mu izina rya Yesu Kristo amatwi turwana nazo. Twese iherezo ryiza, uduhe kurangiza neza, uduhe kuzoshika mu ijuru, uduhe kuzobana nawe mu gihugu c'isezerano mu izina rya Yesu uzoba ukoze. None urakoze cyane, ugiye kubana natwe, ugiye kutuzitura tugirira neza. Ndasenga uzokumva nawe wese ize igira ikimufashije mu izina rya Yesu Kristo, ize ihindura ubugingo bw'ubukundi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Bize Data uri mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo, ifashe benshi uzoba ukoze. Urakoze Mana nzima, urakoze Data ugira neza. Mana uri mu ijuru, ndasenga ubugingo bwanje ga Data unzigabe kandi unzitirire, sinkasubire mu vyaha ukundi, sinkasubire mu vyaha ukundi, ariko ngobotora mu vyaha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Maze Data uri mu ijuru, umbere umuvyeyi, umbere umuco, maze uca umfata ukuboko nk'uko wagiriye neza Sawuli, nawe ucungirira neza, maze ucubana nanje, umpa intsinzi ivuye kuri wewe, maze amaraso yawe anyomako ibihe vyose kugeza igihe uzogarukira. Urakoze kugiye kubana nanje nkiri hano muri iyi si, maze ukangarura ku vyeze vy'ijuru, kugira ngo Data uri mu ijuru ngo mbandanye urugendo amahoro. Urakoze Data uri mu ijuru, sengeye gute b'amaso abanwanyi bose bagupima amaso basengeye, maze tuzure mu ijuru dushima, uduhe kwakure y'icaha no gutandukana n'ivyaha, maze tuzitahuke mu ijuru amahoro, tuze duhurire mu ijuru iwawe Data uri mu ijuru dushima, dufatishwe n'ivyaha, uzoba ukoze gitandara. Urakoze, uraduha iherezo ryiza, uraduha kurangiza neza, uraduha kuzoshika mu ijuru amahoro, uzoba ukoze, ni mu izina ryawe gira Yesu, amen. Bene Data nshuti z'umusaraba dusangira urugendo rwo kuja mw'ijuru, jewe nabayeho nk'uko oye ngaho ndi mw'ishengero, ndabatizwa, ndagirizwa amabanga atandukanye, ndaririmba, ndakora n'ibindi bikorwa vyo mw'ishengero, ariko mba muri ivyo mbaho ndabikora, ariko sinamenya ko nagiriye mu kuzimira, ariko sinamenya ko nagiriye mu buzimire. Bene Data mw'isi hari vyinshi, bene Data nshuti z'umusaraba, hari intambara nyinshi turiko ducamwo muri iyi si, turiko turwana n'isi n'umubi na Satani. Niho ntahe yanje ndiko ndagushingira kugira ngo wumve aho Imana yankuye, aho nari mbohewe mu buja nk'uko muri iyo vyabivuze, mboshwe nzigirijwe cane kandi narijwe cane. Nagendeye mu vyaha vyinshi ariko ntashoboye gutahura, rimwe narabitahura, ikindi gihe nkiyorohereza, ikindi gihe nkavuga ati nzihana, ikindi gihe nkihana ariko nkabisubiramwo. Bene Data nshuti y'umusaraba bakundwa, dusangira urugendo rwo kuja mw'ijuru, umunsi uri izina ndonka inimero ya nyakubahwa umupasiteri yashoboye kudushiramwo ino gurupe, ndayironka ata gatelefone ka Android mfise, gusa telefone gatoya, ariko nca ndayibika uko nyene. Ndayibitse uko nyene, burya mwene Data ushobora gusanga ivyawe warabicishe amasengesho menshi vyaronse, ugasanga ivyawe imitwaro yawe wayihaye abantu benshi ngo bayisengere, ariko ukaba utazibona inyishu. Ugasanga imitwaro yawe wayisengeye kenshi, wafukamye kenshi, wisonzeshe kenshi, uyisengera ariko ukaba utazibona inyishu. Mwene Data nshuti y'umusaraba, ntiwigungane ivyo Yesu yagukoreye. Nimba imitwaro yawe ikunanije, nimba wasenze kenshi, terereza imitwaro, terereza imitwaro, abandi bayisengere, yishire abandi bene Data, ubature imitwaro bayisengere. Bene Data, maze ku nimero yiwe ndayibika, hama imitwaro yanje mpita ndayisiga kuri audio, ndamubwira imitwaro mfise, ndamubwira inzigirije, n'ukunya kwa pasiteri acamuka n'ukuri aca aransengera. Yego ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatanu guheze, niho navuye gusenga, nsanga ndazi telefone, nsanga yansigiye audio, nsanga audio yansigiye niyo kunsengera, yambwiye ati fukama ndagusengere iyo mitwaro.
ukuri ca ndapfukama aransengera ndafatana mu isengesho turasenga ni ukuri kuva ku itariki ya 23 y'ukwezi kwa gatanu niho naboneye ukutabaruka, niho naboneye ukubohoka, niho naboneye ikiganza c'Imana, niho naboneye egome inyishu y'Imana. Nukuri amaze kunsengera naje yo kwizera ari amajambo y'Imana yo kwishimikiza, arambwira ati Imana yosenga cane kandi uzofata ukora amasengesho yo kwizonzesha, impanuro nyinshi cane arambwira ati uraheje guharikwa kandi ico cyaha cyakoze kugisubira ugaruka ukundi, ati turaranduje abadayimoni baguteza ico cyaha. Nukuri kuva ku itariki gushika n'uyu munsi muri jewe numva amahoro asesekaye nk'uruzi, numva amahoro adasanzwe. Nakundanye n'abakobwa benshi kandi akenshi nagikunda n'abakobwa b'isi atari n'abakijijwe. Urukundo bene data nagira ndababwire harimo ibyaha bitandukanye, nagomba ndababwire bajene mugikunda ubushobora korohera yo bihagarika akabiheba akarinda igihe ciwe kikazogera, kuko nta nyungu iri muri ivyo. Je nabaye muri ivyo ndabijamwo, binkwegera ivyaha bitandukanye, aho byankwegeye n'icaha co kwikinisha. Icaha co kwikinisha nakigendanye imisi myinshi, nakibanye imisi myinshi, canka gupfa muri jewe, nja ku mavi ndasenga, ndasubira ndasenga, aho kwisenga twari dufise na vupe amasengesho y'imisi 3, ayo masengesho mba muriyo ndasubira ndasenga, ariko icaha canka gupfa, canka kurambika muri jewe ndakigendana imisi itari mike, ndakigendana imyaka itari mike, ngendera muri ico caha. Reka ngira inama abene data abajene nkanje yose ngenda kuja mw'ijuru, no kumvagira inama ngo mubere amaso ubugingo, tubere maso ubugingo, dukure umutima ku vyo hasi mw'isi, ariko dushire umutima ku vyo hejuru mw'ijuru. Aha mw'isi nta bugingo tuhafise, kandi ibyaha mw'isi bigiye kuzorangira vuba, ariko ndabinginga bene data nshuti z'umusaraba, bakundwa, dukure umutima ku vy'isi tuwushire mw'ijuru. Hari ivyaha vyinshi abajene bariko bagenderamwo mu bintu vy'inkundo. Bene data, nimba ubona ata ntumbero ubifisemwo, nimba ubona atawugomba, nimba ubona ataho urigeza, ubihagarike, kuko n'ivyaha biri muri vyo. Hari ivyaha vyinshi bikorwa mu rukundo abenshi batanatahura. Ndabinginga bene data, muhagarike izi nkundo. Ukabona ata ntumbero ufise, ukabona ataho uriko birakujana, biriko biragushikana, uhagarike izi nkundo. Nta munyenga uri muri ibi, nta nyungu uri muri ibi, kiretse kuza gukwegera kuja mu muriro niyo wavyitwaramwo nabi. Benshi mu nkundo usanga bari mu bintu vy'amakarese, amatirerarange, amabisu, ibiki n'ibiki, utujambo n'utundi, amajambo avuye nabi, amajambo ameze gute, ibiki n'ibiki. Ariko bene data ndabahanura, benshi binyene nivyo bakwigana ca caha co kwikinisha. Ndabivuga kuko nabigendeyemwo, reka navyate ndabivuge ko nabigendeyemwo. Ngira ngo sije none nabigendeyemwo gusa, ntihabuze n'abandi bari muri ivyo. Ndabinginga bene data, ntawe ukora icaha azoja mw'ijuru, ntawe ukora icaha azoja mw'ijuru. Twiyambure ivyaha vyose, twiyambure udusembwa n'uturabaga, twiyambure ivyatwizingira kuvuba vyose, maze twambare ibigwanishwa mu kuri no mu kwamfu, maze tubone kurwana n'umwansi wacu, kandi turwane tunesha.
mwene data ushobora gusanga agendeye mu vyaha nk'ivyo nagendeyemwo, ushobora gusanga agendeye mu vyaha biruta n'ivyo nagendeyemwo, ushobora gusanga agendeye mu vyaha egome bisusa n'ivyo nagendeyemwo. Ndakugira inama ushike kumusaba, uce bugufi, wihane, urandure, kuko abanyavyaha ikibarariye n'umuriro w'inkazi utazigera uzima. Ndakugira inama rero ngo wihane, urandure, maze ufutwe mu gitabo c'imanza, wandikwe mu gitabo c'abera. Mwene data uzoba ukoze, niyo wumvira ijambo ry'Imana, nayo izoguhezagira, nayo izokugira neza, izogushumbusha mu vyo uzoyisaba vyose, kandi uzofurirwa ingabire zose uzozifururirwa. Ariko bene data nshuti z'umusaraba, ndabinginga ivyo vyose turiko ducamwo, ivyo vyose turiko twihutira, Imana idufashe kandi dutabare, kuko ata nzira nziza iri muri ivyo. Ego ngarutse ku ntara iwanje, je nabaye ngaho mw'ishengero, kandi ncihana nari umuntu n'ukuri nihanye nuzuye mpwemu yera, maze kubatizwaho vyabaye ibindi bintu, nduzura mpwemu yera, ndagendera mu gakiza, n'ukuri nakora ibikorwa vy'Imana. Ariko uko imisi yagiye irahaca, nagenda ndagabanukirwa mpwemu yera, ngenda ndagabanukirwa, haragera igihe ntangura kwinjira muri ibi bintu vy'inkundo. Natwe turi abana ngo twinjire mu bintu vy'inkundo. Harya bindeta ngo ndababwire nshuti z'umusaraba, ibintu vy'inkundo iyo mubigiyemwo ata ntumbero mubifisemwo, ataho muragera, n'ivyaha gusa muba mugiyemwo, nta kintu kirimwo muri ivyo c'agakiza atari ivyaha muba mugiyemwo. Nabaye muri ivyo, ariko vyankwegeye ivyaha, mbaho numva umengo sindi muri iyi si, sindi no mw'ijuru, imbaho numva umengo sinumva ahantu ndi. Ariko ndashima Yesu yambohoye, yangendeye, hama aramurikira, arambohora, aranyereka ko nazimiye, arambohora amfata ukuboko, ankura mu buja. Soma Abanyefeso igice gatanu bere ku murongo wa mbere kubandanya. Ku murongo wa mbere nuko mwigane Imana nk'abana ikunda, kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo nawe yabakunze, akatwigura, akatubera ishikanwa n'ikimazi bihabwa Imana, umubabye umutaneza. Ariko ubushakanyi n'ibihumanya vyose cyangwa ubwipfuza ntimukabishire no mu kanwa, mube nk'uko bibereye abera, canke ibiteye isoni, canke amagambo y'ubupfu, canke ibitwenza bibi, kuko ivyo bitabereye. Ikibereye ni ugushima Imana, kuko uri mubizi neza yuko ata mushakanyi canke igihumane canke uwipfuza niwe asenga ibigirwamana azogira ico aragwa mu bwami bwa Kristo n'Imana. Ntihakagire umuntu abahendesha amagambo y'ubusa, kuko ivyo ari vyo bizanira uburake bw'Imana abantu b'intabarigwa. Nuko ntimugafatanye nabo, kuko kera mwari umwiza, none mukaba muri umuco mu Mwami wacu, mugenda nk'abana b'umuco. Yesu nashimwe. Aya majambo y'Imana n'amajambo
Pawulo yandikiye abanyefeso abahanura. Ivyo nariko ndavuga kugaruka bw'uyu munsi, nariko ndavuga kuri vy'inkundo, ngariko bishakanye n'ibihumanya vyose canke kwifuza ntimukabishire no mu kanwa. Ibi vy'inkundo mumaze kubijamwo, niba mu mwaya majambo musomye ngaha, ibi biteye isoni Pawulo yavuze, canke amagambo y'ubupfu, canke ibitwenza bibi, kuko ivyo bitabereye. Ikibereye ni ugushima Imana. Ivyo muri mu rukundo, abenshi uru rukundo rutagira intumbero, uru rukundo rutagira iyo bariko ruraja, rubamwo amajambo ateye isoni, rubamwo ibitwenza bibi, rubamwo ibitagira ikimazi gusa. Bene data, ndahanura kugira ngo mwirinde ibi bintu, mwirinde kandi cane, twirinde kandi cane, kugira ngo ntituze tuba kuzocirwa kw'iteka, kandi tuba twarakizwa, kandi tuba twarakijijwe, kandi twitwa ko turabamenye Kristo, tuba kuzocirwa kw'iteka, ariko twiyubare cane. Ivy'isi bizoshana n'isi nyene, kandi bigiye kuzoshongeshanwa nayo, ariko dusiganirwe biri hejuru mw'ijuru. Timoteyo wa kabiri, igice ca kabiri ku murongo wa 4. Nta musoda yikwegera mu vy'ubu bugingo ngo aze ahimbare uwamwandikiye ubusoda, kandi iyo umuntu arushanywa bwa igitsibo shiti arushanijwe nk'uko vyagezwe. Zaburi ya 37 kuri uyu murongo wa 39 n'uwa 40. Kandi Uhoraho arabatabara abarokora mu banyakibi, akabakiza kuko bamuhungiyeko. Ngariko agakiza k'abagororotsi, kandi k'Uhoraho niwe buhungiro bwabo mu gihe c'amagorwa, kandi Uhoraho arabatabara akabarokora. Nawe Uhoraho niwe agomba gutabare, kandi Uhoraho agomba kuba ubuhungiro, naho duca mu ntambara zikomeye, naho duca mu bikomeye, naho urwana n'ivyaha, naho urwana n'umubiri, naho urwana na Satani, humura, agira kurokore. Bene data, nshuti z'umusaraba, dusangire urugendo kuja mw'ijuru. Nukuri ndabinginga ngo tubere maso ubugingo, duteramire ubugingo, kimeze tugezemo ni bibi. Satani arakobeje, kandi ariko akora n'inguvu nyinshi kugira ngo arondere abo yisasira. Akora n'inguvu nyinshi kugira ngo arondere abo azosangira nawe urubanza rubi. Tubere maso ubugingo, nukuri tubere maso ubugingo. Bene data, je nagendeye muri ivyo nitwa uri mukizwa, nagendeye muri ivyo nkijijwe, narira no ku meza, kanwa no ku gikombe c'umwami wacu, ariko ndi muri ivyo sinamenya yuko nagendeye mu bintu nk'ivyo n'izina rya Yesu Kristo. Ukamenya sintahura, Satani yamaze kunyambika igitambara ku maso y'impwemu, sintahura ivyo ndiko ndagenderamwo, ariko ndibamwo uko nyene, ariko ndashika ndibamwo uko nyene, ariko ndashima Imana yo yandokoye. Nukuri umwami Yesu ambabarire cane, anyuhagire, anyeze, antunganye, ankure kw'ivyaha vyose, udusembwa twose, asurangire mushasha, ansubize ingabire zanje za mbere. Hama kubw'ivyo rero, mbaye muri ivyo, igihe kimwe nicara ngaho nsenga Imana, nkavuga ati Imana uzundokore, unkure muri ubu buja bwa Satani, kuko ubwanje sinoshobora kwitunganyiriza ingeso, ariko banye kumwe nanje vyose bizogenda neza. Uzumpindure nk'uko wahinduye Sawuli, yari umwansi w'ivyiza, yarondera ishengero, akarondera ijoro n'umurango. Nanje uzumpindure, uzungire igikoresho cawe, uzungire igikoresho cawe wizigiye. Ko nasenga niko namasenga,
kuko naho ndagendera muri ivyo hari igihe agatima kakubita nkumva mbuze amahoro, nkumva mbabaye cane, nkumva nsesekerejwe, nkumva ko ngiye kugira iherezo ribi, nkumva ko ngiye gusangira umugabane n'abanyavyaha na satani n'abamuvugisha w'ikinyoma, nkumva ko ngiye gusangira umugabane nabo. Ariko ndasenga bukebuke, Imana igenda imba hafi. Ngwino mwizimiye, ngwino wisuke mu maraso ya Yesu. Ushobora kwibaza ngo ntizimiye, ushobora kwibaza ngo ndi umuririmbyi, ushobora kwibaza ngo ndi kanaka mw'ishengero, ariko suzuma urabe neza ijambo ry'Imana. Ushobora kubona umengo kumva ibyaha byawe ni byinshi ukamengo ntiwoharigwa, ushobora kubona umengo ibyaha byawe wakoze umengo ni byinshi ukamengo ntiwoharigwa, ariko humura, ndakuremesha inshuti y'umusaraba, ndakuremesha ijambo ryayo niravunaho ibyaha byanyu vyotukura tukutuku, ngo nzovyeza nk'ubwoya bw'intama y'umweru, ngo kandi ngo bizokwera nka sheregi. Humura, ndakuzaniye ihumure mukundwa, ndakuzaniye ihumure inshuti y'umusaraba. Ibyaha byawe bigiye kwera, ibyaha byawe agiye kuvyeza. Humura nshuti mukundwa, naho ubona ibyaha byawe umengo vyararenze, umengo vyabaye vyinshi, ariko humura agiye kukuruhura. Naho ubona umengo intambara ari nyinshi, humura agiye kukuruhura, humura agiye kukuruhura. Izera Imana gusa, uce bugufi, usuzume, uteramire ubugingo. Bene data, tugeze mu gihe c'iherezo, ivyerekana ukuza kwiwe birashitse, biriyongeranya, biragaragara. Ivyavuzwe n'abavugishwa n'Imana vyose vyarashitse, nta kigisigaye atari umuhero. Muze tubere maso ubugingo, kuko Yesu agira aze vuba. Zaburi ya 37 ku murongo 39 aravuga ngo ariko agakiza k'abagororotsi kanduruka k'Uhoraho, niwe buhungiro bwabo mu gihe c'amagorwa. Agakiza k'abagororotsi kanduruka k'Uhoraho, niwe buhungiro. Haleluya, Yesu nashimwe. Uyu muririmbyi yarivye indirimbo ya 90. Iki gitero ca mbere aravuga ngo nari kure y'Imana mu buja ngira ngo simboshwe, ariko mbohorwa n'amaraso ya Yesu hamwe i Gologota. Iki gitero ca mbere nico camfashe ku mutima, ngo nari kure y'Imana mu buja ngo ngira ngo simboshwe. Bene data, nshuti musaba dusangira urugendo rwo kuja mw'ijuru. Uyu munsi abantu benshi bari kure y'Imana kandi baribaza ko bataboshwe, bari mu buja ariko ntibabitahura, bakibaza ngo ntibaboshwe. Igitero cya kabiri ngo Yesu niwe yankuye mu mbohe, ndirimba mpimbawe. Ubu yamaze kunkura mu mbohe, ndarimba ndahimbawe. Ariko twebwe igitero cya gatanu aca aravuga umuririmbyi yarivye indirimbo nziza cane, ngo hano umuntu nkunda uzimiye, ngo reka ivyaha vyawe, Yesu yahaniwe abanyavyaha i Gologota. Nanje ndagutumira mwene data, ndagutumira nshuti y'umusaraba, ndagutumira mukundwa dusangira urugendo rwo kuja mw'ijuru, ndagutumira mukundwa uri muri iyi groupe bamaso turamira ubugingo, ndakwinginga ngo ngwino muntu nkunda uzimiye. Ndakubwira ati ngwino. Ushobora kubona umengo ntuzimiye, ushobora kubona uri mw'ishengero kanaka, ushobora kubona ukora igikorwa kanaka, ushobora kubona uri n'amabanga kanaka, ariko raba kutari kure y'Imana mu buja, raba kutagerereye kure y'Imana, raba kutagerereye kure yaguhamagaye, raba kutagereye kure yaguhaye umurimo, raba kutagereye kure mw'izina rya Yesu Kristo Nazareti y'Imana yacu. Ntabwo usanga wibesha ngo uri kumwe n'Imana, ntabwo usanga wibesha nari kure y'Imana mu buja ngira
ngo simboshwe mbohogwa n'amaraso ya Yesu hamye igorogota shimwa gorogota shimwa gorogota aicacanje cahuriweko shimwa gorogota Yesu niwe yankuye mu mbohe ndirimba mpimbawe iyo ndirimbo yanje sha nziza nk'uyigorogota shimwa gorogota shimwa gorogota aicacanje cankuriweko shimwa gorogota nahawe mpwemu yera kw'ingwati nakiriye ntego yuzuza umushaha kuruhuka ukw'ingorogota shimwa gorogota shimwa gorogota aicacanje cankuriweko shimwa gorigota umucanje wanje undazoza kuntahurukana nzoririmbana nabo mw'ijuru ivy'ingorogota shimwa shimwa gorogota shimwa gorogota aicacanje cankuriweko shimwa gorigota hano muntu nkunda uzimiye reka ivyaha vyawe Yesu yahaniwe abanyavyaha nimw'igorogota genda fukameyo genda fukameyo icaha canje nacogerejwe genda ufukameyo. Bene data ico tuzomusaba dusange no kuja mw'ijuru intahe yanje niyo nukuri ivyo nivyo Imana yankoreye ivyo aho niho Imana yankuye mw'ishayo ry'ivyaha irambohora irankotorayo narinzi ngo simboshwe ariko nsanga mboshwe n'ivyaha nsanga ndaboshwe mborwa n'amaraso ya Yesu. Emene data uboshwe ndakwinyaga amaraso ya Yesu akubohore uciye bugufi ku musaraba nawe amaraso ya Yesu akubohore ufukame uciye bugufi watura ivyaha vyawe wishire Satani ariko ugaragaze ivya Satani vyose nta kindi gisigaye apfa kuzosangana umuriro w'inkazi. Bene data ndakwinginga ngo
uce bugufi uteramire ubugingo bene maso ubugingo, nawe uzobona igisubizo c'Imana. Imana izogushikana mw'ijuru mu gihugu c'isezerano yasezeraniye abayikunda. Yego turabashimiye cane ko mushaka kutuba hafi. Yego nawe ushike kunsengera muzaba mukoze, murakoze cane. Shalom shalom, umwami wacu Yesu Kristo abahezagire.